indirimbo yategetswe gusohoka ku munsi wa gatanu ariko iza gusohoka no munsi ku munsi wa mbere habaye ikibazo kiye cyatumye indirimbo idasohoka ku munsi wa gatanu ikibazo cyabaye ca Gigabit na Ig cyane cyane Igiga ahantu haba hariho pane ya kontere yabo ariko ntigorana nyene amatara nyene akaguma agira ibintu byo guplaying amacenga rero ucu usanga nk'ubu yari yateguye kuyimpa no munsi gace bigorana ko ayimpa bivanye n'ingene amatara agoye aguma agorana hama hageze ko ndayironka Ige nawe ugaca usanga ari mu bindi bikorwa kugira ngo ampe video kuko iyo video ntashobora kuyimpa dafise original ya audio rero ku munsi wa gatanu kandi nibaze ko naho nari kuba ndayifise je ndubahiriza ibikorwa by'undi mu nk'ubu sinari gusohora mukombozi nabonye ko afise indirimbo azosohora n'amakosa men n'ubu we nabonye abandi baririmbyi basohoye sinigeze mbona ama coming soon yabo iyo nari kuzibona je sinari gusohora warikumanzwe abandi nari kubareka bakaronka umwanya wabo mbambona umengo ni competition bisounding for zisoke rimwe rimwe mbona ari urudubitu umufite abantu baburi ico bafata n'ico bareka mbambona umengo biri professionnel umuntu yopowesha kidogo kandi coming soon irerekana n'itariki nimba umuntu yerekanye ko azosohora ryari ucumureka hama ukamuha umwanya je kubganje nabibonye navyo nokora ariko abandi rungo bafise izindi strategy zabo je nanje nkabanda vyumvira gutyo urumva ntaco no hindura ariko quand même mbambona umengo twuhana umwanya nka 2 jours 3 jours 4 jours agasuki fresh ivyo none vyoshika baririmbyi ho ubimusaba cyangwa mukavugana ahantu muhurira bisaba ariko mukombozi nawe mubwiye je yarabimbajije before yuko ayisohora akubaza kandi yakubaje gute kwera ari yabonye ko na postings nzosora indirimbo kwa gatanu narabivuze no nga muri itiko warose kuzosora indirimbo acambwira ati je namaze gusora coming soon yanchi namubwira jewe ntibikwiriye ko ndayisohora reka ntaco nzoyisora ikindi uretse ko ntari bwana ironka kandi naho nari kuba nayironse navyo nari gukora yes ikintu ciza none nk'igihe nk'indirimbo ya Dramati Double J nande hajya basohoye ari bane amemta hariho Sironje nabikunda ubona tacho vyono nacho vyononye kwe nubona ko hari indirimbo itagi simwe nukuvuga aho bacatangura kuzikompara ngo iyi ntibikenewe bikwiriye abo bikwiriye ko indirimbo ironka yamufuse ngo yamwe ni ibyo gufutana ni gute bakorera awa design namahera ngahe man nugutanga umwanya bro urumva hama kandi tugasupportingana ko je nasohoye indirimbo yanje sinoronka umwanya wo gupostinga yanaka ndabeshe kuko ubu uri urapambana n'ivyo wanje Dabo yayisohoye hama Drama gacha sohoye Drama uwo munsi ntiyumvira kuja gushira ko link kugira abafana be bayirara urumva muri uwo mwanya rero biragoye cyane ko support y'abaririmbyi bagenzi ayironka kuko jemba ndiko mpambana n'ivyanje sivyo kandi n'abafana bacu nyine turabasangiye ni babandi nyene ntabava muri Kongo ngo baje kuraba ibintu byacu ni babandi nyene rero ni mu gihe ari bajya no kubahereza umwanya tukiha umwanya naho hocamwe iminsi ibiri kusanzwe ndirimo muri 2 jours wabonye feedback nziza kandi canka ari mbi uyibona muri 2 jours canke 3 jours urumva Jesse naje gutanga amategeko ni cyumviro canje tu ubona ukwigishanya ni vyiza ubundi gushigikiranirana kandi twese turagira ama coming soon nico kibabaje cumengo harimo makiki ata yego kila mtu ana uwezo wake kandi urabona ko n'ubunye bariko barayikompara indirimbo yako ari kompara n'izindi ndirimbo zande barapera ariko Israel kuyikompara naho haraza kuza kuyikompara byo si ni challenge yatanguye kuko John nije nanabitanguye je nga nije natanguye kubabwira yuko mfise ngomba kubakorera ko abaraperi bose nasavye bato Etoile du Centre sa bato Big Fizo Sadbi agisore rya nkago agasore ndavuga ni iyi ntegerezwa kuyigira ico ndayivuze ko so ivyo byose uko biri kose byari bifise naho bozi compara n'ibisa yes ako aho nyene cece tunagaruka ni challenge uno munsi mu baririmba imidiyo ya hip hop utinye
utinya Farious gusa na Etoile du Centre canke sindabatinya navuze ko ndabemera kubera kwemera no gutinya biri different nibo wemera gusa mu barindi baririmba imidiyo ya hip hop canke abandi bose ni fake sinanditse none rega je bibiye nije ndavyandikira biriya wabonye nanditse nibyo nibijya nyene abandi bose bari fake kabisa ariko Big Fizzo niwe mbona yuko twuhangana gutya na Etoile du Centre ariko bose nabo barantinye ubu nije rero ndikiye mukombozi aragerageza wibaza araba aracaye muri primaire aragerageza Satura Satura kabisa yari vanze yivanze gute none nk'uwo ukora nko muri limited ugacambara umwambaro wa smart par exemple we niumva yuko kazi bocu yakwirukana mukozi wa limited yagiye muri smart ukambara umwambaro nyene uzi ko umwambara muri limited ugacambara muri leo canke smart ku kazi nibo cyarara bakwirukanye wewe ni na kontra nubwo yo birisinye gute nukuri bocu bayisinyura direct hajya na Fabirov ntakwaba araho nyene araho kabisa Fabirov ofise kibazo imudurimwo ariko imyaka maze ntuyiza ariko muri no game yarapwe kuburyo ntuzi ko ndabayobora ngo ni yicuma you don't know anything Fabirov na mukombozi bose mbe none nabonye ega ni benshi kingorongoro nyene araho nawe kudidinga niki sindidinga nyagerageza kandi bose narabahaye challenge ubishaka ambwira ndamuye na beat irimo ni kirundi ntibitwaze ntibazane ama beat ya bari Kirosi foko bumva ko hariho na touch yo mu Burundi dushimire Agila hamwe na Gigabit iri touch ni kuvuga niyo nashaka motive n'abandi ba artist biyumvire indirimbo yose bazokora umuduri urashobora kuja muri natch canke inanga irashobora kuja muri ama piano urumva indirimbo zose zibaho iyi touch y'intuze muri show ingoma birafise ingene byo to represent yego ni drill iva muri America ariko ushizemo akantu kirundi baraza kuvyumva ko uwo muntu n'umurundi to represent n'igihugu cacu mu bintu yacu Ami Pro yes iyi challenge Bface atanze munsi aba baraperi bamuhagurukiye azobakizwa na bamuhagurukire mbere bujya n'ubwa mbere unyumvise ndiko ndadisinga ahubwo nsigaye mfite n'indero nyinshi nta n'izina navuze bro kera navuga n'abanyokuru babo ati na shangazi walaye na shangazi batantine na batondo nkashiramo mugamburu no mwanya ndaza ngakoresha amatitre y'indirimbo tu utayizi ntayozi nimva yuko nahindutse kera mva namenye ndakuruka minota 10 ninga ndavana ibintu sibabe ubu oya bunarabinde kama Ami Pro none uri mu biki wewe bimeze neza sasa reka tugaruke rero ku ndirimbo ku majambo ari mu ndirimbo haranu wavuze ijambo ngangari twese turazi yuko ngangari ni indirimbo ya Fizzo indirimbo ya Farious haranu ugaruka ku jambo gitwa nzenze turazi yuko ari indirimbo ya Kingorongoro haranu ugaruka kuri 90 ku muntu atahura El Capitaine ubwoba nibikorwa by'umuririmbyi yitwa 90 haranu ugaruka kuri Bizimana Abubakar Karum Sabi ndiko ndavuga abantu utigeze uvuga amazina ariko mu ndirimbo ugaruka ku bintu byabo umuntu arakaravyumviriza araza kumva yuko vy'ukuri kuradisinga abo bantu kuri Kiriko wanamuvuze Kirikurega Jesse na mudisinzi yes Kiriko ni wa mudisinzi ariko ndamukompara gusa nta foto urabona yambaye ijipo niyo ndiko ndagaruka ayo mazina mvuze nivyo wasatse yuko aribo bagaruka mu ndirimbo nusiremo amazina yabo ariko ukorese ibintu bisobora gutuma abantu babatahura canke washatse kuvuga abantu
bo je navuze umuraperi wari wese ngaha harimwo kubera challenge nayihaye aba rapper bose sinibaza yuko nakoresheje atazina nashizemwo biragoye ko mvuga ngo ni naka kubera ha titre y'indirimbo arashaka kubasa yakozwe n'abantu batandukanye kubw'ivyo rero uvuze ngo ni 90 canke ngo ni Fabirove canke ngo ni Kingorongoro aho ubuvuzi biri contraire n'ivyo naririmbye ariko ngangari turaje ari bw'iconzi coco nariko ndisinga baraperi ni indirimbo ngangari undi dufise indirimbo ngangari isa ni nzenze ubwo rero nimba ngangari rimwo niyo nyene ni Fizo niyo nyene nzenze ni Kingorongoro cyane Capitaine Intif Capitaine ba caporale ni benshi maniga ubu na nyumba 10 nibo muto nayo yo kwitoza ariko bi ntabwo ufise bwo kuvuga abandi baraperi mu gihe nabo ubwo busobozi bwo kuvuga baba bufise twebaba ariko we nawe watumiye umuntu utazi oya ubwo busobozi ofise nabo ubwabo barabufise none ribabwerekana ufise ikibazo cyane ntabwo bumva mukombozi ahubwo kwanza ubu rero ndakwereka ariko bi niki gituma ugira iyo self confidence urazi rero ndagutera blague ahubwo rero burya rero ndakwereka ushaka wewe wanshimira kwera kwa James Power nini goes urana ko rap yasubiriye kuvugwa none kurusha indi muziki ubaza ko byavuye kuri inde no nayo nari bwasohore ariko kubera ko challenge nari maze iminsi ntanga ku ma platforms yanje umuntu wese ari okuha boss bara posting zavuga bari ready bari burya abandi niko babigenza jewe ntanze challenge canke nkavuga ni ngomba nkore rap igihe cyose uziko nayikoze uramaze kubivyibonera ingene bigenda ubwo sikwera watinye muze yaragize challenge ya Master Fabulov ariko na Sadbi yari yanabadisinze aravuga yuko abaraperi mwazi ubwo rero yatugarukanye yakoze tuzima turamabuji twebwe twari twumviriza na Hotel Black ari post navuze ngo kenshi iyo hari abantu bigize abanyezamu ba hip hop sibyo kandi rero umunyezamu afise umuboss mu control rero umunyezamu ntarekuriwe no kuja kwibarabara burya kuri kontra bafise baguma muri hip hop oya baguma mu rupangu bacunga ivy'indani kugira ntibavye ariko umuboss ararekuriwe kuvuwa yaje akagenda yashaka umuboss wa hip hop ni wewe none mbanzo rekemete urumva rero uwo muboss iyo agiye ahantu akagaruka ashika control ibintu byose ko bikwiye sivyo rero jewe nico gituma uhora wumva naririmbye dancehall nkaririmba R&B nkaririmba amapiano afrobeat hajya jemba na voyage kura ntahura neza yes wagi muri vacances Dubai ubu rero naje kugira ngo control abanyezamu ba hip hop nacungishije murabe ntihagira iciba uravyumva wumva ufise ubu control abandi ari est-ce que c'est pas moi jewe kuba narabikoze biriya no kubera ko Sadbi yavuze ko twanyitse kubera tambona amwe kuko nije nari mfise ako kavuyo ka rap ahantu hose ukumva bariko barayivuga undi muntu yagerageza yari 90 kwanza ntiyagerageza yarabishobora undi muntu yari inde na mkombozi umuziki wa rap kweli ndisire certain twihaye ntuze yo gukora bose baba abantu bose baraja muri circulation bavuga rap icarejo sivyo mugabo Sadbi ntibaze ngo niwe yatumye tubigarukamo ni programme zacu gusa dukorera nimba numvise no ririmba style kanaka ntabasaba uruhusha mugabo jewe bari abarapere batazi kuririmba afrobeat canke amapiano canke dancehall bategerezwa kuyicunga kubera ko jewe nzira aho nshakiye nk'umuntu wa control ijambo rimwe umuboss wa hip hop urahakanije jeco numvise no kuvuga urabona mu basiti haba ariyo chef aravuga ati okay B-Face uno munsi nako Israel uno munsi uza kuja gucunga muri Buja FM utire B-Face no musiti oya kandi boss wa nutawe ico mvuze niho ndavuga ati okay nije ndabaha ama post Israel we hariya atigenda ushike muri Bangkok ku mugoroba bakaza karaba yuko wahagumye kandi ngarutse utegerezwa kugira gukubitege ntuze salute ya kijeshi B wiki kibanza ca kangaye muri hip hop mu Burundi uri kuravuga ibiki kandi
naranabivuze muri no ndirimbo. Big Face Mia King my brother. Mia wigeze kuvuga yuko ari number 1 gusika kuri ndwi ninde Farias oya hera kundwi ahubwo kuduga ahera kundwi kuduga gusa ndamushimire kuba yaranyespiye. I respect him. Go for it. ariko ibindi ni uravyumva yuko Big Face agumana respect kuri Big Face yarayifise kuri jewe parce que jewe natanguye gusubiramo n'indirimbo ziwe ndi muri primaire nja guca amanota kuri indirimbo ziwe za so uko biri kose respect yanje arayifise mugabo kuba naje muri no game ya rap nkagera kuri no step kumwihangana ibisanzwe kubera umuziki wa rap umeze uko nyene rega intuzegira kura n'igisumbi zose none rega haya kenshi n'ubundi uri umuvyeyi urumviye ntumenya ko ufise umuhungu mutarakubitana oya mutaragwana umuvyeyi n'umwana bagwana umugabo nyene avuga ati papa w'umwana avuga ati je ndafise umuhungu muhira kuze mutaragwana ntibiba biracama kubera wumva ubu mwubashe niko bigenda cyangwa ubu muburi abari bara testinga yuko ejo nihaza abasuma uzoshobora kugwanira famille you understand iyo famille umwana agwana na papa izgarura yishwi niko kenzi yuko ibitugu birakura mugabe nivyigera bisumbizo yo biravana umugaye birasumbana iyo uri kimuga yo ntaburabona izo sijyacoke ibitugu biri hejuru oya reka ariko nawe burya ashobora cyane oya reka namaze kubabona muhonge ibitugu biri mu indirimbo imaze umwanya muto izgiye hanze ko n'indirimbo yasohotse no munsi feedback uri kuraronka zimeze gute nizabande bariko bakubwira iki feedback zimeze neza cyane feedback yani ndo feedback feedback zimeze neza antuka vraiment abantu bayakiriye neza kubera bari bayiteguriye nafashe umwanya wo kwipromotinga before abantu bose baguma bishuza hari abantu benshi bandika ku ma Facebook na ma Instagram bavuga ati jewe rirenga ngiye kuri YouTube nk'incuro nka 10 kugira ndabe ko yagiye urumva ariko no munsi nayibahaye mbona bayakiriye neza Sat yavuze yuko indirimbo yayibonye ndetse aragugira big up ariko ngo nakamwanya ngo nakamwanya ngo nagasashe ngo karaho sha ubwo akiwe nako ni gihunda yayindi yakora ni gihunda gihunda ndoni gihunda nacuzi kandi wewe umutoto wumye igihunda kubitoke iba bigigito vyumye naho nyene umutoto iyo wumye witwa igihunda so igihunda nacu gifashe nkuko kiva amazi kivunguka bro ariko ari mitoto kirava amazi bo aho kiba kigiri kibisi ariko iyo cumye ni gihunda kivunguka kabisa yani none agasashe urazi ko nagasashe uragukwega negacika urabizi bibyo n'uburahura n'isashe kandi agasashe kugaturiye gashaka kwatsa imbabura aha imbabura amemta arirako kandi shaka kwatsa ibihunda ntibikunda ni byiza yuko tudisingana muri hip hop biraza gutuma hip hop yacu isubira kandi ku mwanya cyane gose ariko si kuvuga yuko rap ija ku mwanya kubera twadisinganye oya nibaza yuko ija ku mwanya kubera ko twanayikoze none umukombozi ya hari umuririmbyi ya disinze indirimbo bariko barayikunda ni nziza urumva mugabo nyene ivyo akora vyose nyene je nguma ndamukontrol bamaririza umukontrol akari gusa abafana banje ba hip hop nari narabahemukiye nkuko bama bariko barabimbwira ariko sinabahemukiye kubera bimvuye ko byavuye kuri bo paske batwereka ivyo bakunda ko ari twaturirimbo tw'iminota 2 nanje kubera ko nanje ndumuririmbyi shobora kuririmba nkace ndabiba mugabo hanini rap iri muri jewe kuko niyo yangize jewe niyo yatumye menyekana kandi igihe cyose nayikoze haba hari akavuyo haba hari desordre ndabizi neza imyaka nayikoze kuva muri 2000 combien nibaza yuko uzi impact ya rap wanje so rero kuba narabi kuri za la différence za stress na Issa Jamal yes ico gihe cyose urumva ugerageje kubiraba nuko turaba public yakira rap gute
hama rero mu nyuma tubonye nyene yakira tugaje dukompara n'izindi style z'abapeti baje uyu munsi nk'uburazi nk'abantu baje nko mu mwaka umwe basumba Fabio Vingene banga urumva kubera ko ari imbuto Afrobeat tw'iminota 2 cyangwa umunota umwe n'igice ukaraba nyene kariyera amazemo imyaka n'imyaka urumva ariko uyu mupeto ugasanga tanguye amaturne hari na hari ugerageje kuvyumvira ukoresheje ubwenge ndiyumva yuko byo guca intege urundi muntu yes nico gituma rero cyo turaba ikosa riri ku banyagihugu riri ku bafana bacu ingene bakira rap n'ingene bakira izindi style zo kuririmba ziri melodique urumva rero muri ico gihe ndumva ko public niyo yo kutwereka nk'ubu banyeretse ti rap kabisa n'abana tuzoyigwa inyuma mpaka ahantu hose nkabona zivuga nka kumwe kwa Berisima hari indirimbo urumva yahitinze nka kuya kwa Berisima yara n'umunsi wari kiragoye na challenge za rap ziragoye voilà nico gituma rero twe turaraba natwe none abo banyagihugu ko ari bo turirimbira mu gihe batariko baratumotiva turadevia kabisa so nimba bahari rero batwereke ko iyo rap bayiyumvamo muri make abanyagihugu barabagwisha barahari benshi mugabo ntibangana n'abakurikira neza ariko kubera iki mu biteramo abo benshi babasigikiye umuntu ariko araririmba hip hop gusumba R&B kwisanzwe rap isanzwe ifise mood yayo ifise flow yayo nubwo umuntu ataba ariko aririmba ivyo wumva ukurikirana rya beat gusa sivyo R&B nayo zi ama Afrobeat n'utuntu wumviriza nyene ukikora ku mutima ariko rap ni ibintu vyo umva gukura amashati yo guhabura nyene yego gusura ivumbi mugabo avyumva ari muri ico giteramo nico giteramo none kibera ku radio nimbe ndirimbo tuyivuza muyivuza ku radio nironke impact nk'izindi ndirimbo zikorwa z'ama R&B kuva nka kujya kwa Madame Berisima turimbo twahitinze nka Nosara ibintu byo ingene zivuga Nosara ya bifese ga ni hiti oya nariko ndavuga ingene zivuga ati nka Nosara nuko mbara yibagira kandi ari hit yego kuva okay for example kuva nagiriye rap wari bwigere wanashikana umuriyoni w'amaviews mu kwezi ibazi kandi ndirimbiga soka umunsi wa mbere ucuraba rero indirimbo iri muri circulation ya ni style iza rap turazikora vya vrai kandi public irazikunda mugabo ntiyiha agaciro nkuko byategerezwa rero nibo badutuma dusa just ndakunda rap vraiment mugabo sinshobora kuguma mu bintu nanje ntabona yuko nawe uraraba ubuzima araba life kwimeze heureusement yuko jewe naho ndirimba R&B nshobora gukora hit naho ndirimba dancehall nshobora gukora hit sivyo mugabo kutabishoboye urumva kwacaguma hahandi kuri rya level nyene ntarenga aho cumengo n'umwana yazinga Isra tuyumvirize kandi irindi rimwe hamarece tugaruka twugura umurongo wa telefone hari kindi warushaka kubaza juste kugira ngo duconfirme que iyi challenge yuguruye est-ce que ntabwoba ufise kuri Satubi ni haguruka kuri Fabilove ni haguruka mukombozi ba Eri Pro bande bose mutama burya wowe burya nakubonye mwe mwantumiye mwaranyibagiye ndabibonye icyatumye nja muri ajya Afrobeat narigiye na wowe waranyibagiye wondi we my brother Bface du confirme ndakwibusikiye uribuka challenge ya 90 yitwa ngo ikiri ku mutima harasotse nk'indirimbo nk'amajana 2 iyi wanje sohotse zose zashe zihagarara iminota 11 sivyo ariko ngo we ni wayise nikiri ku mutima cyita ibiri ku mutima sinshobora gukora muri beat ya telechargement I can do that je ndi wahaba producer bacu bafise touch nziza gute nja kurimbira muri beat nimba ari ya 50 Cent nimba ari yande ya Eminem ugaca utondesha uburaperi burenga nka 50 bukaca bujako nk'inyama ku mugeto my brother nukuvuga bajya baraperi yari amabrushe kubisanzwe 90 yari umugeto avuze ngo nuburapera kumbe 90 yari umugeto ubwo buraperi nabwo bukabinyama Sara mazinga ivewe nakabene ibitabaza zingaro nake Bachaguze nagatoba kameme
umuco urumva nicyo gituma nkubwira rero je nta muntu ankonvenka ngo nkora ibintu ntashaka sivyo jewe ndubahiriza touch y'aba producer bacu akazi rero muri ico gihe nk'isora biri ku mutima bitanu yari ihagaze ku minota 11 nta ndindi muri yasubiye gusohoka kubera ko waciye wuga yaje kuzugara zose niko bigenda nicyo tuba nkubwira nti rero umuntu anyikwegera muri style burya ntabazi ivyo yikwegeye kubera ko je byarankujije ndabizi ndabibayemwo nadisinze gushikaho nyene mbona yuko nabangaha batagifise batagikwije n'umutamiro nsimbira mu Rwanda ndabadisinga la difference urayibuka après ngaho ndagenda muri Kenya urayibizi best rapper in Kenya ivyo byose uvyiyumviriye ko avuga uti burya rero we nkawe ni wari kumbaza ngo ntabwo bufise ubwo bano bugira gute ibintu ari je nabitanguje uri komiseri uranganije pete gwe nawe kumipaka se wari wavyivugiye reka tuyumvirize irindi rimwe amatugaruke oya bumvishe ngira ngo rega nubundi na Israel ngira ariko mbaza ibizatumvirije indirimbo yitwa Mood ari ijambo nareje ko mvuga ngo guhangana nanje ni nk'ukuntu umunyeshuri anegosia Minerval kubisanzwe igiciro cha Minerval nigihinduka mugabo gacugenda ngo urabona Jemvisaya ntibipasa ntibikunda kubera sivo kuri kuragu kandi ntabwo ari impuzu iri kuragu so rero umuntu azi vya rap ntiyiri warabaza n'izina ryanje nico bituma nawe utari kumbaza ngo mfise ubwo kubera kusanzwe unzi turagarutse nk'ubu dufate par exemple wewe nk'ubu wo kwinamura ukaja kuyagira inkuru za Yesu Imana kandi muzi kuturusha mbona sindinga ukinamura ngo urabona Imana ngo Yesu yagize ibintu byose ibaze rero kuja gutanga inkuru za Yesu ku Mana kandi bizi kurusha wewe nimba tabwo bufise aba basatubi baba Fabilove bamukombozi ba Pro bande bose bakiri kubana ashi ndazwe baticaye nibona nyubaho kurabizi